birumvikana neza yuko leta suma ifise ubwoba budasanzwe, irazi neza yuko yivye amatora, ikamenya yuko abanyagihugu batayemera batayizigiye, nico gituma icigomba gukoresha igikenye. Abamaze iminsi banyuruzwa kandi naho batavyemanga, bibaza yuko bafadikanije n'abamaze iminsi batera gisoda n'imbonera kure, byerekana yuko rero naho bavuga ko bahari arico gituma ubiketse wese ko yoba yifatanya nabo baca bacisha ku buhombo. Ica kabiri nuko vyerekana yuko atamutekano hari mu gihugu. Ndabaramukije n'abakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu turiko turavugana hari amakuru turonse arabana n'umutekano ariko aravugwa ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru turonse kurongoye ibiro bikuru vy'igisirikare mu gihugu c'u Burundi ariwe Lieutenant General Prime Niyongabo. Aya makuru yihuta cane kandi aratwereka neza yuko Ndayishimiye nawe wenyene icoba c'intambara arico kimwuzuye, ndetse bivuga yuko ibintu vyayangaye kuko biboneka yuko ingingo ziriko zirafatwa n'abategetsi, hari ingingo zishamikiye ku bitero biriko biragirwa ijya nino, mu gihe abategetsi b'u Burundi bobo bamye bamenyesha yuko ngo atamugwanya yateye igihugu c'u Burundi ari umugwi w'abasuma. Turaza kumviriza ivyo uburongoye ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo hategetse abasirikare bose, ndetse turabe ni amanama y'urutavako ariko aragirwa ijya nino mu gihugu c'u Burundi, ndetse tuze no kuraba ingene bivuga yuko Ndayishimiye Varisito nawe vyoba vyamuyangaranye, ndetse tuze no kumviriza ivyo abiwezi vya politike basigura kubirabana n'ibitero biriko biragirwa ijya nino mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka yuko ngo ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kuri ubu kino gihe bufise icoba, ndetse muri rusange bigaragaza yuko igihugu cose ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho bibandanya kwibonekeza. N'amakuru yose twagutoreje mu buryo bw'idonido, ndaza kuyagushitsa ko n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo. Ico utegerezwa gukora no gufyonda subscribe. Gufyonda subscribe no kumanuka munsi y'ivideo ukaraba ahanditse sabone canke se subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza, ugafyonda ko tukaraje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Aya makuru yose nkubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo, mu kanya ndaze nyakubwira ingingo imwe, ariko mbere yuko tuyatangura mu buryo bw'idonido reka mbanze nyaguhemwo kaze wewe twumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intara yose uberereyemwo, igisagara cose uberereyemwo, ndakengurutse cane kuri mwe mutwumviriza muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abari mu gisagara ca politike ca Gitega namwe ndakengurutse cane. Ndakengurutse kuba twumviriza abari ijya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Mwese ndabaye kaze, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu bihugu vy'amakungu, mu migabane itandukanye, mwese ndabaye kaze muri aya makuru. Reka aya makuru yacu tuyatangure mu buryo bw'idonido ku makuru arabana n'umutekano. Amakuru yihuta cane adushikiye n'inama z'urutavako, ndetse n'inama ikomeye cane umukuru w'ibiro vy'igisirikare canke se urongoye ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo. Hari amakuru amenyesha yuko yatanguye kubona yuko ibintu vyangaye mu Burundi cane cane birabana n'umutekano. Kuri ubu ngubu Lieutenant General Prime Niyongabo ari kumwe na bamwe mu ntwaza ngabo mu biro bikuru vya gisirikare bariko bakora amanama y'urutavako n'abarongoye abandi mu makambi ndetse n'amabrigade. Ibi byose biravugwa yuko hari imvo z'umutekano, biboneka yuko babaye ndanse mu gihugu, ndetse bikaboneka yuko ng'abasirikare batanguye kwicwa. Kuri ubu ngubu ngo hari abasirikare barungitswe mu ishamba ry'ikibira, bamwe rero muri ayo mabatayo abiri yarungitswe mu kibira, abasirikare bahejeje kwicwa ari benshi, gusa ibitigiri vyabo bikabandanya kunyegezwa. Kiriko ndakubwira rero kubirabana n'ingingo zikomeye cane Lieutenant General Prime
Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare kwa kabiri inama yabereye mu Rwegura kuri ubu ngubu rero ahangaha akaba ari mu ntara ya Kayanza. Hari amakuru twaronse yuko ngo nayo nama yabereye Igitega ndetse naho hari iyindi nama ikomeye cyane irabana n'umutekano. Ubutumwa rero bwaba buriko buratangwa ngo akaba ari inyifato itegerezwa kuranga abasirikare muri iki gihe havugwa ibitero vy'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho, kuko biboneka yuko abasirikare batariko bavuga rumwe ku ngingo ziriko zirafatwa ndetse n'ingene bariko bararungikwa mu ma operasiyo yo kurondera uwo mugwi w'abagwanyi, ndetse n'ingene urwaruka rw'imbonerakure ruriko ririvanga muri izo operasiyo, bigatuma bamwe mu basirikare b'u Burundi bagwa mu mutego w'abagwanyi ba Rede Tabara. Izo nama benshi bita causerie morale mu rurimi rwa gisirikare, iya mbere yabereye mu Rwegura mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa kabiri, iyindi nayo yabereye mu ntara ya Gitega mu ikambi bita 22e Bataillon Blende. Abatumiwe mu nama yabereye mu Rwegura n'abarongoye abandi mu ntara ya mbere ya gisirikare irimo intara za Muramvya, Bujumbura, Bubanza na Cibitoke hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Abandi batumiwe mu yo nama yo mu Rwegura nabo mu ntara ya gatatu ya gisirikare barimwo intara za Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye ingabo z'u Burundi agenda aherekejwe n'icegera ciwe Lieutenant General Joseph Ndayishimiye batazira Paysan na General Major Paul Habimana bita Bishinga, Chef d'État-Major Interarme, hamwe n'icegera ciwe General Major Marius Ngendabanka, co kimwe n'izindi ntwazangabo zo mu bikuru vya gisirikare. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko inama yo kuri wa gatatu Igitega yabereye muri mu mazu yo mu ikambi ikoresha ibimodokari vy'ingwano bita 22e Bataillon Blende. Inama yo kuri wa gatatu ikaba yahuje abo mu ntara ya kabiri ya gisirikare igizwe n'intara za Mwaro, Gitega, Karuzi, Ruyigi na Cankuzo, co kimwe n'abo mu ntara ya kane ya gisirikare irimo intara za Rutana, Rumonge, Bururi na Makamba. Muri izo nama bivugwa ko umukuru w'ibikuru vya gisirikare Prime Niyongabo ariko avugana n'intwazangabo zirongoye abandi mu ntwara miheto ingene bo kwifata n'ingene bo kwitegurira kugwanya ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho bimaze kuvugwa mu ntara zitari nke z'u Burundi. Izo nama ntizabaye nk'uko izindi zahora zigenda aho zatumirwamwo abasirikare bose umwe wese afise ijambo, yamara hatumiwe abarongoye abandi mu mabataillon co kimwe nabo mu mabrigade. Izo nama zikaba zije inyuma yaho bamwe mu basirikare b'u Burundi bari bamenyesheje ko hoba hari ukwinubana mu barongoye abandi mu gisirikare no kuba batabwirwa neza ivyo bagiye gukora, na cane cane iyo bagiye kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yateye mu kibanza iki canke kiriya mu gihugu. Tukibandanyije kandi mu makuru arabana n'umutekano n'abategetsi, Ryan makuru turonse yuko leta y'u Burundi ngo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asa n'usigura ihagarikwa ridakurikije amategeko. Iri rero rikaba rikoregwa abanyagihugu ijya nino. Ibi yabivugiye mu kiganiro aherutse gutanga mu ntara ya Gitega, aho ni mu gihe bamwe mu bahagarikwa banyurujwe bakazimangana, abandi nabo bagatogwa ibiziga. Abaharanira agateka kazina muntu bo bakaba batera ivyatsi iyo mvugo yo witwa ko ari umucamanza mukuru kandi ategerezwa gukingira umutekano wa bose. Mwibwizwa nshingiro twovuga nk'ingingo ya 39 aho imenyeshwa neza yuko ata muntu n'umwe ashobora kwakwa ubwigenge bwiwe kwidegemvya iyo bidakurikije amategeko. Ibintu biteye ubwoba, ibintu ahubwo umuntu asigara yibaza ati none umukuru w'igihugu ikibanza ciwe yoba cibuka, kuko umukuru w'igihugu si umuntu wari we wese. Umukuru w'igihugu n'urwego, umukuru w'igihugu n'umucamanza mukuru mu gihugu, bimwe bita magistrat supreme. Ni ukuvuga yuko ari we wa mbere yubahiriza amategeko, ari we wa mbere ahagararira amategeko uhereye ku bwizwa nshingiro wumva ko ririko rirahonyangwa. Kubwa Karoli Nditije arongoye umugambwe w'Uprona utemewe n'ubutegetsi bw'Igitega, iryo nyuruzwa ry'agasakisaki ryerekana ubwoba ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bufise
kino gihe higaragaza mu gihugu cose ibitero vy'imigwi y'abitwaje ibigwanisho biboneka yuko ari ivyo abagwanyi, ndetse abagwanyi bavuga yuko baje gutembagaza ubutegetsi. Kubwiwe rero Caroline Nditije, abanyuruzwa ngo muri rusangi ngo n'abanywanyi bo mugambwe wa CNL, abakukurukiye mu gisirikare ca ex-FAB n'ugwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi kandi ataco bazira. Bara neza na neza yuko leta suma ifise ubwoba budasanzwe, irazi neza yuko yivye amatora, ikamenya yuko abanyagihugu batayemera batayizigiye, nico gituma ikigomba gukoresha igikenye. Abamaze iminsi banyuruzwa kandi naho batavyemanga, bibaza yuko bafadikanije n'abamaze iminsi batera gisoda n'imbonera kure, derekana yuko rero naho bavuga ko bahari arico gituma ubiketse wese ko yoba yifatanya nabo baca bacisha ku buhombo. Ica kabiri nuko vyerekana yuko atamutekano hari mu gihugu, kuko iyo umuntu agiye ku murimo ntamenye ko adataha buhongo, ko batamufata, ko batamunyuruza, ataca azira, vyerekana yuko umutekano w'abanyagihugu wifashe nabi cane. Ikindi twovuga bisigura nuko leta itihangane na gatonya abo bose bari mu migambwe itavuga rumwe nayo. Murazi yuko cane cane abafatwa ari abo mu mugambwe CNL wibwe amatora yore wayatsinze. Ikindi uvuga nuko vyerekana umutima w'amacakubiri leta ya Ndayishimiye iriko irashira imbere kugira ngo kumbura igitino kuyegereza abahutu nka jewe kumbura bonyiyumvamwo. Nico gituma kiretse abo bo muri CNL abafatwa benshi n'abasoda ba kera bakukurutse mbere b'abatutsi n'ugwaruka rw'abatutsi. Murumva ni kubiba umutima w'amacakubiri. Mu ncamake novuga yuko ari indwaro ataciza abarundi boyiziga ko na gatonya, nta kizigizigi cuko ibintu bigiye kuja mu buryo. Tubandanyije n'aya makuru kandi harabana n'inyuruzwa hajya abanyagihugu ndetse no guhagarikwa ry'agasakisaki. Nyuma y'uko ejo twabashikije inkuru y'uko hari imishore itatu yagandaguwe ikajugunywa mu mugezi, bivugwa yuko ngo yoba yari kirikeko yuko ikorana no muharire ditabara. Kuri ubu ngubu uwurongoye umugambwe CNL muri komine Mutaho intara ya Gitega ari mu kinyegero kuva ku munsi wa kabiri. Amakuru ava nk'ayi Mutaho yemeza ko Deni Ndacayisaba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe aho Mutaho bari bamaze kubwirwa amajambo yo kubatera ubwoba n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo bikaba rero biteye imitima ihagaze abandi banywanyi b'uwo mugambwe CNL urongowe na Agatondwasa. Userukira CNL muri komine Mutaho yahunze amaze kumva ko ariko araronderwa ngo azohave agandagurwa. Amakuru ava mu babanyi yemeza ko igipolisi caje kumuhaniwe kumurondera kuri uyu wa gatatu, ariko gisanga sehakiri. Kuba abanywanyi b'uwo mugambwe ivyo ntibihumuriza. Yarose amakuru atamoye neza yuko mw'ijoro aterwa kurara agandaguwe akinjura ndetse n'abafaranije kurongora. Ubu bamwe udashobora kubatora vyoroshe ndetse no kubatora bidashoboka. Muri komine Mutaho abanywanyi b'umugambwe CNL baranze buca bakibaza kuja kubagandagura mw'ijoro canke bakabahagarika mw'ijoro. Kubahagarika mw'ijoro bizoshobora kuboneka n'irengero ryiwe. Basaba ko itotezwa ririko ribagirwa ko ryohagarara bagakingirwa. Abemanze ivy'urugamba baravuze ku mugaragaro baribo, basaba yuko twebwe abantu twubahirizwa tukareka gutotezwa, kuko natwe turabarundi nk'abandi, dushobora gukina politiki nk'abandi. Namwaburya amategeko y'u Burundi yemera imigambi myinshi. Rero gutinya higanwa umugambi uri ku butegetsi wemanze yuko twagiye muri demokarasi nk'uko n'abazungu barwaniye. Pacifique Ninahazwe aratabariza abantu babiri aribo Remy Niyonsaba na Jean Claude Uwarugira baheruka kunyuruzwa. Kubw'uwo arongoye umugambi ndondeza
Remy Niyonsaba asanzwe ari umwigisha mu Giheta yanyurujwe ku runo wa kabiri uheze n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi, naho Jean Claude Warugira yahora akora muri Soge ya Satom yababuzwe irengero haciye indwi irenga amaze kwitaba telefone y'umusirikare akorera polisi militaire. Kuri ubu ngubu Pacifique Nazwe akavuga ko mu matohoza bamaze kugira abo bose uko ari babiri bashobora kuba bajanywe mw'iperereza, agasaba ko igihe abafashwe vyomenyeshwa ababo hakiri kare. Jean Claude Warugira umunsi ahamagagwa hari kwa 21 Nyakanga muri uyu mwaka, ahamagagwa ku telefone n'umusirikare akorera polisi militaire, benshi batubwiye mbere ko akorana n'iperereza. Uyu nawe akaba yitwa Innocent ho kubwayo batazira Isa. Kuva uyu muntu amuhamagaye akamwitaba ntawe urasubira gukubita ijisho Jean Claude Warugira. Nkuko twavyumvise uyu yamuhamagaye bari bamaze amasaha abiri yose bariko baravugana ku telefone, mu gihe Jean Claude yaravuye Ingozi yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Rero biraduteye amakenga kubera ko iyo umuntu ahamagawe n'umukozi w'iperereza akaca bugwa irengero, kenshi yabisigura ko uyu muntu aba yafashwe. Ikindi cyadutangaje nuko ujejwe iperereza mu gihugu hagati Alfred Innocent Museremu yamenyesheje ko uyu Jean Claude Warugira adapfungiwe mu busho bw'iperereza, ariko ikintu gitangaje akaca yongera akavuga ko mu matelefone yiwe babona ko yoba yavugana ngo n'abantu babagwanye. Ibi rero bitavyerekana ko iperereza ryari risanzwe ririko riramurondera muri ico gihe, tukabona ko bishoboka gose ko yafashwe n'iperereza kandi ko arivyo biteza gusigura iyo ari muri kino gihe. Ku munsi w'ejo naho hari umwarimu yigisha hariya mu Giheta yitwa Remy Niyonsaba. Ejo mu masaa 8 mu gihe yaravuye ku kazi ahagaranye na bagenzi baho bita ku kirato barindiriye imodoka, baza babona haje voiture Toyota TI ifise ibiyo bitabona kandi nayo yirabura. Havamwo abapolisi babiri baca basimbira kuri wa mugabo bamwinjiza muri iyo modoka, imodoka iciva ngaho yiruka cyane. Ico batubwiye nuko uyu muntu nawe nyene azwi ngo nk'umuntu yakunda gusohora ivyumviro vyiwe atihanganira akarenganyo, bantu bose bakibaza ko nawe nyene yoba yajanywe n'iperereza. Ikintu rero gihambaye mu bintu bene ibi, dusaba inzego z'igihugu ko iyo zifashe umuntu zoteza kwerekana iyo zimujanye. Umuntu naho yoba afise ibintu ariko aragirizwa, kumukurikirana birasanzwe, ariko kumukurikirana bitegezwa gukurikiza amategeko. Umuntu agapfungirwa ahantu hazwi, imiryango yiwe ikabishobora kumushikira bakamenya wabo ahari. Iyo bitakozwe gutyo nivyo bivamwe abantu baheza bakacabugwa irengero ryabo. Ayo rero hamwe mu makuru yariko havugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru tubatoreza twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru bakorera ngaha mu Burundi ndetse n'abamenyesha makuru bacu bakorera ngaha mu karere k'ibiyaga binini, badutoreza amakuru bakayaturungikira tukayatunganya amazina nge nk'ayabashitsako. Ndashimira cane mwe mwese mubana natwe kandi mwafyonze subscribe mutwereka yuko tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganije. Ndakengurutse kuri mwese mukomeze kugira ibihe vyiza cane, mukanya ndaza ngushitsa ko yandi makuru turiko turakorera amatohoza arabana n'umutekano.